Yeah, yeah. Umva amarira, umva amarira. Nira Jose, amarira ya Afrika. Angel Touch. Kuva nkivuka nasanze ibintu biriko birahinduka, nkurira mu barimyi bica bisaba ko nanje nkikira isuka. Ibihe byose ngena nyaruka, kumbure nanje nzoshika n'amantege imitego imishibuka, ndabe ko byava bigahinduka. Gufata ikaramu kandika, icuya kigakoroka, ushize mu tidu gacanika, indirimbo igasohoka, ushikanye ku maradiyo abapromota bakagufata nk'iboka. Oh, umva amarira, umva amarira. Hakenewe uhinduka n'ukuri, hakenewe uhinduka. Sinzi ko nawe bihora bigushikiraho wifuza no komoka. Ubonye ubuzima butabuja, ingorane zibaye murengera. Oh, umva amarira, oh, umva amarira. Mbega nibiki ko monisha imbereye nini? Mbega nkora iki kugira noye kwitwa umuhimbiri? Aho umwana w'umuntu yanka uwundi, mbega biva kuki? Bona mwene wanya kugira ko mudafitani ubucuti. Ko wigishije iki? Muvuga utumwa wavuze ngo iki? Ko warondeye uraronka, mbega abo wafashije abangana iki? Kucima bimaze iki? Kandi twese turi ingenzi. Ubona famiye iguta amazi ukahakugwa n'umugenzi. Nivyo ikibanza ca mbere c'amakigoya, ariko kubura uwa mbere ntugire ngo n'uburebure, ngo n'ubuntu wagiriwe. Fata umwanya wishimire, utazicuza nka mbere, maze ikibi kigukurikire. Sinini ariko yoba nto tubaye umwe, erega ukuyemwe umwe muri twe umuvyeyi bumuhekuye. Sinkigorana naje ubu nihanuye, ukura amahoro ubuntu bizondange gushika pfuye. Sinovuga ngo narokotse gute, naje nisanze hasi narabibonye gani ntazi ubwoko bwayo. Buryaho nyene urwanko ruba rugiye mu babanyi, wahora ari umugenzi mfafa hinduka cika umwasi. Kigikomere nico kuva kera, kirantera imisonga nyinshi, umunuko ukanyokera. Sinkekeranya ejo sikera, ejo n'ubu umwanya n'ubu nkoresha inguvu no kwizera. Misi yose si dimanche, uronde nturonke ntiwirande. Mama niwe yambwira mwana wanje uze wihangane, si yari iya kera y'ubu yarashaje. Ntuzutwagwa n'abashuka dadi maze ngo umare amazi. None ubu agahinda ni kenshi ntagira yacira na yamira. Iyo yibutse ingene yari mwiza abahungu bose bamushuhira. Isi nikitugira tubivye abantu batugira, none ubu vyarahaye asazi iwabo abaye nk'umubikira. Mana mpinkomezi z'umuyabaga ngume mpagaze, mpe n'ubwenge bw'umutama kuko ari bwo bukaze. Fasha imfuvyi n'abapfakazi n'imiryango yabuze, sinuka ari umuzingo wese ubwaye nanje mba naranyitse. Angel Touch.